turabasavye dushimise tuzatubona bashiramo ama gospel iyo bageze dimanche bash turonka gospel impaka sebo ni byiza rero turasabye rero natwebwe yuko umunsi wa gatanu woba ari umunsi special barita Hussein ku munsi w'Imana. So ikibazo cyane cya mbere kivuga iki upapuro rwo kwemerwa ordonnance ministerielle nuru utari muhira. Iyi ni intambwe ikwerekana yerekana neza yuko atari bya bindi abantu bamenyereye ahubwo ari ibindi bishasha abantu bagiye kuzoza babona. Nibwo bwa mbere mu gihe wa Kaswida ugira conference de presse. Shalap bantu banje nizere ko mumeze neza aho muri hose mumeze neza. Ndasubiye kubakenguruka ariko kandi ndabatumirira gukora sabone and like please like please ahantu ndahakomeje like utarakora sabone please like hari ikintu kimwe ndabibabwiriye kuko video ziratuma ziduga cyane akana kantu ndabibiye nakabanga ushobora kuyiraba ariko wensere neza urabe neza ko amaze gukora like hama sabone and after uryohewe oyipartage. Turi mu gisagara ca Bujumbura, turi ku munsi wa kangahe wa gatatu neza na neza, turi ku kagoroba neza na neza centre ville inyuma yo kuva muri Miss Burundi sinabwasubire kugaragara kuri micro za World Vision TV making ashobora ko amaze gukora sabone and then turi mu gisagara ca Bujumbura aho tugiye kuba neza tubibira kabanga nivyo turakunda gospel nk'abakristo. Ubu tugiye kuba twinjira muri Kaswida ni iki Kaswida itunganije gute amakuru tumaze kuba turonka Kaswida ni nakujya twokumva ko ni gospel zijya gospel tumenyere nka twe nk'abakristo ariko kandi mukimizima akazitwa Kaswida. Murazi muri mugisha ngo fasha mana fasha murayibuka kakadi gufasha mana fasha yari filme canke video iyo ni Kaswida yari irimo canke gospel muri rwaro rimi rwacu. Twebwe abakristo tuvuze gospel twumva indirimbo mpimbaza mana kumbe nijya ari indirimbo mpimbaza mana. Twarose rero invitation munsi aho tugiye kuba twinjira neza muri conference de presse aho bagiye kuba batunganya iki ibiteramo biza byintroducinga canke bivuga cyane kuri Kaswida na cyane ko ari indirimbo zisohora kuririmbwa mu Kirundi mu gifa canke indimi zose. Twagiye rero muri conference de presse aho hagiye kuvugirwa ibibazo bigiye bitandukanye. Ku mazina yiwanje sindahindura ni Pastor Nahima yitwa Timote unyitwe Israel hanga ry'Imana ayose n'amazina yiwanje namaze kuba ndinjira. Twagiye rero tujane hama tubandanye tujyana show. Okay twagiye Kwizina banyita magara n'amazi ya sana benshi bana izina rya Mugisha. Abandi president wa association des chanteurs musulmans ASEMU. Abaturi kumwe ngaha bose nabari muri comité. Uburyo bwanje mutabatwa Aliema ni vice president. Hariya uko yavuze ni Coach Jano Sufurutaha ni secrétaire général. Uyu ruhande yiwanje ni Said Selemani benshi bazi King Said nawe nyine ajejwe ibyerekeye discipline muri ASEMU. Hama ukurikira hariya yitwa Nahimana Muamini nawe nyine ni trésorier wacu muri ASEMU. Hariya nawe Semukunzi Aisha nawe ni conseiller bya si bya bose abo twumva hirya no hino bari mu ntama zitandukanye ariko twebwe mu Burundi kuri umwanya umutekano na mahoro bash mu ntara zose z'igihugu. Rero icyo tugishimira Imana yacu nzima Imana ituziga makuru umunota. Ama igikurikira dushimire cyane Croco Brasser aha ni turi Burayi ni turi South Africa ni turi muri Egiputa oya turi mu Burundi ahantu bita kuri Croco Brasser. Croco Brasser ni resto bar shasha iri mu gisagara hagati cya Bujumbura ex Havana kuri Boulevard de l'Iprona. Rero Croco Brasser yadufashe mu mugongo mu masponsor duhaye kuduha kino kibanza kuri gusa kandi hakaba ariyo na projet dufitanye na Croco Brasser mu minsi iri imbere. Ama icyatumye tubamagara cyambere nuko nukubamenyesha yuko ishyirahamwe ryacu ASEMU ryaraye ryemerewe ku mugaragaro na Ministère de l'Intérieur gukorera ku mugaragaro. Twadufise ordonnance ministérielle yacu twadufise naho dukorera adresse physique akabari mu Rubirizi. Hama Kaswida rero muri zo ndirimbo zacu akabarimo gutsibantaza urukundo ubumwe
gufashanya hagati y'abantu n'imibereho myiza, imigenzo myiza, nivyo biri muri asemu. Asemu rero tukaba twiyemeje rero kuzokora ibitaramo bitandukanye bifise intumbero zitandukanye kugira ngo bya bintu byo kwegeranya abantu hamwe muri rwa rukundo nangere. Hama ikigira kabiri nuko asemu dufise ibitaramo bibiri bizokurikirana. Igiteramo ca mbere kizoba ku munsi w'Irayidi, aho turavuga irashobora kuba itariki 1 y'ukwa kane canke itariki 29 kuvuga soit dimanche canke lundi. Rero ico giteramo kizoba ari igiteramo kizohuza ama club atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tukazoba dufise n'abashitsi bazova, umwe azova muri Tanzania, undi azova Kongo, muri bwa bumwe bwacu, kugira ngo twerekane yuko umoja ni nguvu. Kuko igiteramo cyitwa umoja ni nguvu, kuvuga ubumwe niyo nguvu. Burya abantu iyo bagiye hamwe bose nta kidashoboka. Ari kubaka barubaka bigakomera, ari kubomora barabomora bigakomera. Rero twebwe twagiye hamwe mu ntumbero yo kubaka. Niyo mpamvu rero ico giteramo twacise umoja ni nguvu. Kizoba kuri Markaz, azoba ari tuzotangura isaha 8:30, kizohera saa 2 z'ijoro. Igiteramo duzumiye abamizilma bose n'abatari abamizilma bazi badufate mu mugongo, kuko turacari ku ntango, dukeneye amasapoti yabo, nizo dutame twirorera, kandi turizeye yuko kumure bazo tutabari benshi, kuko burya kwegeranya ama club ashika 10-15 mukashira hamwe mwishira hamwe rimwe si ikintu coroshe, kandi ama club yose bafise abafana babo. Rero ni igiteramo twiteze yuko azoba ari igiteramo cakataraboneka, igiteramo ciza, kuko nakabijya nuko twaronse dushimire kandi umwubaho wacu Afandera Jab yadufashije cyane kudufasha sponsor y'amabisi 12. Ikindi ni ikintu kitaraboneka. Rero kuronka umuntu nk'uyu ashobora kuvuga ati reka ndabafashe muri kino gihe dufise ikibazo cy'ama déplacement cya transport, genzo bafasha amabisi 12 azogira guti azofata abafana banyu abakura mu quartier atandukanye abazana kuri Markaz. Mweje igiteramo zizoba zibarindiriye zibashikane yeza bakuru. Kino kintu gihambaye cyane, tumushimire cyane bimwe bivuye ku mutima. Hama ikindi naco ni igiteramo tuzogira inyuma y'iki giteramo kw'Irayidi. Iki ni igiteramo c'inkora mutima, igiteramo kizoba itariki 13 mu kwezi kwa kane. Ico giteramo tukazogira ngaha nyene muri Croco Brasserie, bawe sponsor na Croco Brasserie salle, kugira ngo muri ya ntumbero kumenyekanisha kino kibanza ciza c'akarorero. Tuzogira ico giteramo, ariko ico giteramo tuba citiriwe Fasha Concert. Ni giteramo intumbero yayo azoba ari kwegeranya uburyo muri ico giteramo. Hama tuzoba dufise descente, tuzoja mu ntara y'Ibitoke kugenda kuraba gufasha ababanyi bacu b'impunzi bari mu bibazo. Rero azoba ari igiteramo cyo gufasha, nayo ni na mpamvu turonke nakaryo ko kubatera kamo abo bose bafise umutima wo gufasha, non seulement kuza kudufata muri ico giteramo kizoba ari igiteramo ca VIP kuri Croco Brasserie, kuko hariho byinshi tuza kuzobatwariraho: umuceri, ibiharage, amavuta, agasabuni, impuzu. Rero umuntu wese yava akagera, yaba bari mu mahanga, yaba ari nga mu Burundi, bumve kano kamo kacu yuko ari igikorwa gitagatifu, igikorwa kitazoraba ukwemera k'umuntu, ahubwo ari igikorwa kizoraba umutima w'umuntu. Mu wese aduterere icyo azoshobora kugira ngo dushikane ibintu bikwiye kuri izo mpunzi ziri mu magorwa hano. Hama nibaza yuko hanini byari ivyo kugira ngo mubimenye. Nimba mufise ikibazo murashobora kutubaza kugira ngo tere tubanguka. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Baje ati Kasuja mbega yatanguye byari ngaho mu Burundi, mbega amabisi azokwinjira abamizilima gusa cyangwa bimeze gute? Cyambere nuko mwomenya Kasuja mu Burundi yatanguye mu myaka ya 90 izane 90. Hama iza rero kumenyekana mu myaka ya 2009 cyane officiellement
tubishije mu film ya Mugisha yakunzwe abarundi benshi bacu bamenye Kaswida mu Burundi Kaswida zihari kuko benshi bari bamenyereye makaswida y'abarabu aba Indonesia biki mugabo ahiwacu mu Burundi twatanguje Kaswida kujya muri studio ko izo za ane 90 bya bindi baririmba gusa mu makartier bakaririmba kubukwe bakubita zya ngoma kama bazita madufu urumva baririmba mu misigiti ibintu nk'ivyo mugabo ntibyari bwaje ahagaragara kugira ngo abantu bose bamenye yuko ari uwundi mudiho utandukanye n'ibyo bamenyereye twe twaje tubizana tubishira muri filme bwabo n'abamizino bararirimba aho yari umwaka wa 2010 nimba ntibagiye ego hama mbega amabisi bimeze gute igiteramo kizotangura neza na neza saa 9 niyo kizotangura hama amabisi azokwinjira uwo wese azoba yagize gute yarishe itike yiwe cyangwa ashaka kuja mu giteramo kuko kuri ayo mabisi azoba ari abantu special bazoba bafise amatike utaragura itike azocyagura kuri bisi nyene kugira ngo kwevita ntihagire umuntu abikuramo umusaruro ukazamura murashaka yigire kuri bisi cyangwa aje muri bisi ngo agiye kuri Marcas ikamushikana kuri Marcas nguye yigiriye ahandi rero azoba ari abantu special azoba bafise amatike bazoyagurisha ku muryango abantu batazoba bazigura amatike yabo bazagura ku muryango nangora kuvuga umuntu wese ko itike niraba ngo uri umwisilamu cyangwa se umwisilamu umuntu wese azoba ashima kuza kuraba igiteramo kuko azoba ari indirimbo zitandukanye z'igiswahili z'ikirundi z'igifaransa bitandukanye rero umuntu wese azovuga ati reka tugire kandi amatike uko niko azobasa azi umuntu azana amanyanga yikorera udutike twiwe ngo reka ngifaranga muri bino bintu abona ko ari intatangwa amatike azoba asuku rero nuko akandi akaba afise kashe yasemu inyuma rero nuko hama ikindi kibazo yari yabajije niba ego ni igiki twosaba ibimesha makuru kuko uravye mu bisanzwe Kaswida mu Burundi ifise kibanza gito gose nimba ari pourcentage na 1% na ifise mu bimesha makuru rero je no basaba yuko ibimesha makuru niyo twabamagaye mudufashe kuza muramamaza n'amakaswida kuko ibimesha makuru byanyu yaba amaradiyo yaba amateleviziyo yaba amanuze ama réseaux sociaux bikurikirwa n'abantu bose b'amadini yose niba bikurikirwa n'amadini yose rero ni byiza ko muza muracishamo n'abamisilma biyumvemo muri ibyo binyamakuru byanyu biyumvemo kuri amaradiyo yanyu abafise amaradiyo tubasabye dushimise yuko bodufasha baduhe nawe ayo bari isaha imwe ku munsi wa gatanu baze baracishamo umudiho wa Kaswida abafise amaradiyo ngaha mu gihugu cyacu nawe yoba isaha imwe yonyene turazi baraza kubyumva badufashe kuko deja bakeneye amakaswida meza bazosanga muri asemu ko hariho amaklub atandukanye kandi baririmba neza cyane badufashe isaha imwe yonyene umunsi wa gatanu bazadushyiriramo ikaswida zacu sama radio gusa mbere n'abafise amateleviziyo nabo nyene duhereye ku radio televiziyo nkuru y'igihugu cyacu RTNB turabasavye dushimise tuzatubona bashiramo ama gospel iyo ageze dimanche bash turonka gospel impaka sebo ni byiza rero turasabye rero natwebwe yuko umunsi wa gatanu woba ari umunsi special wo mizilma kuko ijya ni televiziyo yacu twese ntirabidini natwebwe dufise ikibanza hariya baze baradushyizamo amakaswida kwa gatanu natwebwe twisange muri RTNB tubone ko natwebwe turiyo ico turagisabye kabisa bakidufashe wazoba bakoze cyane Nitwa Hussein ku munsi w'Imana so ikibazo cyane cya mbere kivuga kiti ndabona Isaac ari hagati sinde yambaye n'inkofero sindi cyajeje kuri uwo munsi zo bimeze gute azoririmba azovuga amakuru bimeze gute icyo ni ikibazo cyane cya mbere ikibazo cya kabiri kivuga kiti mwavuze ko mugomba gufasha abantu bari mu Cibitoki abantu bafashwa ni benshi hari n'abarundi bafite ibibazo ariko turashaka kumenya mbega abantu mu Cibitoki ni bene wacu hari ahanye muri Kongo baba hari cyangwa n'abarundi nyene basanzwe baba hari mu Cibitoki ikindi kibazo ni iki tunazoea kwamba masho za Kikristo
ugiye uravuga ati acha nitie koti nitie tisi nivae vizuri ni kazi ni sistema jishinde tunajua tena. Sasa kwenye hii show mtu anaruhusiwa kuwa na vade shire au ni kanzu au na tisi kitati. Kindi kibazo mwavuze kaswida tumvise kuno mwebwe mumenyere cyarabu kujya muririmba jewe nkaje indyohera numva tukujya tuntu banwingira kwa kuntu bavuga sinzi uko bisigura harabaho kaswida mu Kirundi muzoze muradukwitiramo niyo mu Kirundi kugira niya acha kwiradi zovuga ati kaswida ya Kirundi mwenye nani atumbi ikintu zenya cyarabu weza kuvuga mu Kirundi twatsigera neza kuva kuri FTV yesase cassette na nefise ibibazo bishaka kubaza. Ikibazo cyane cya mbere mwavuze ko giteramo gitumiyemo abarundi bose mutaravye idini runaka. Muravuga kandi ko hariho amabus 12 azoshobora kudeplacer abafana banyu bazoshobora kuza. Mbega ayo mabus ikibazo cyane cya mbere niki? Ayo mabus azoza avuye hehe? Kubera yuko abarundi baba mu mice itandukanye. Haba muri nord, haba muri sud, haba muri est na west. Eske amabus kare 12 azoza avuye hehe? Ikibazo cya mbere kifata n'ikigira kabiri mwavuze ko hariho utuntu bazerekana mu kwinjira ku bazo ariko baraja muri concert n'amatike mwatweretse. Mbega amatike rikadandarizwa kwa bazuza ku mabus bava dufate koje nkunda gutanga akarwe k'abantu bava kure. Hari abamizi bava mu ruziba uwo warenganye Kanyosha amatike azoba ari mu ruziba amabus adoshika mu ruziba ko nahereye kure. Hari abazova muri noro za Rubirizi za hehe ho bazoshikirwa gute gushikirwa kakanu kemeza ko agiye muri concert. Mubona ko haba bamwe baronke abandi babure. Ico ni kibazo ca mbere gifatanye n'ibyo byose. Basigira kabiri muri press conference mwashobora kutubwira nk'abamenyesha makuru dushobore washika. Mbega twebwe natwe abamenyesha makuru nitwifuza kuza kugira ngo dusupporting ari nkuko mwari mwabivuze yuko mwifuza ko ama media abashigikira abafasha. Mbega twebwe natwe muzoturihisha canke natwe murafise uko muzoduha akaki kugira ngo muzoshike uwo munsi. Kubera yuko abamenyesha makuru tuba dukenewe cyane kugira ngo vya bintu vyanyu tubishikane kure. Akenshi rero iyo tuje tuba tuzoganiza sibiri ku muryango wa mwategura. Mbega natwe uruhara rwacu muri concert n'urwaye tuzoriha mu kwinjira canke natwe murafise aka invitation muzoduha duse no ku muryango zo bwatse abani ama media turifuza ko ama media nayo hagikibanza cyacu muri concert kugira vya bintu vyacu tugomba tubakorere bishike kure na vya byifuzo bya bishike kure. Murakoze. Bwana Starboy the ship yagiye abibazo cyaragenda nacu bo yabagiye ibibazo ari kibazo baje ati mbega Isaac ari hariya muri iyo afishe ajejwe iki azoririmba cyangwa bimeze gute ko abicaye mwa hariya hagati nkumego ni nawe ni muri rimwe bimeze gute. Cyambere mu munya nuko Isaac nawe ari mu menyesha makuru nawe nyine ni umwana wa Kaswida ni muri rimwe arimba Kaswida nawe mutarabona amaklipe yiwe no kubera ari kigaba mugabo turizeye ko minsi imbere muzobona amaklipe yiwe y'amakaswida yiwe yaririmbye ari mu Kirundi Gifaransa Giswahili nimwe mu baririmbyi rero basemu. Cyo cyambere kigira kabiri rero Isaac ni nimwe mu bantu bafise uruhara rukomeye cyane mu kumenyekanisha Kaswida nga mu Burundi. Ari muri mu majournaliste ariko adufasha cyane kugira ngo Kaswida imenyekane kiri ntambwe. Niyo mpamvu rero byinshi ibyo tuko turashika ko Isaac afise mu ruhara rudasanzwe. Kandi ikindi mutari muzi nuko ni umenyesha makuru kuvuga ko twebwe yatanguye gutanga Kaswida bashi mu kantu kitwa guteganya kantu kiwe Darubini Card Classic FM yakita Classic FM ico gihe ari poke umva yaragerageza nico kugira tumenye ko afise impano yo gutangaza amakuru yabitangiye muri Kaswida Isaac. Ico rero mukimenye yuko nimba ari RSS ba parazar yaje gukora iki afise uruhara rudasanzwe muri monde ya Kaswida. Hama yabaje kandi ngo muci bitoke nzo mwagiye gukora iki ngo fasha bene wacu abarebana bafise ibibazo byinshi ego afise ibibazo byinshi afise ibibazo ni benshi kandi bari hose ariko buri kintu gifise umwanya wacu ku ntambwe ya mbere kuko nabandi n'ibyashika tuzobikora ku bandi mugabo
twavuze tureka dutangure kuri abo bari mu nkambi. Hama ikindi nacho yabaje ati kwisho tunaruhusiwa kuvaa madeshire nza pantaro misore bambara n'abapapa batitahuwe mu mbabare ariko kuvuga. Rero reka mvuge yuko inyambaro y'umuntu ko twavuze ko ari gitiramo cya bose abantu barari kuza gusa nk'abamizilma twoshima yuko abantu boza bambaye impuzu nk'uko mwambaye ku byisoniye kubona igitiramo cy'abantu bisoniye agari gitiramo udusanga mu inzoga abantu bakubitane bidaje mu mitwe hoya nandi usanga abantu batekanye bicaye bisoniye. Rero kugira ngo ntuzobone yuko kumbure uri umuzungu mubiragure nuko nawe urabo kwambara gusa impuzu yawe nziza n'umunsi mukuru w'irahidi si ngombwa ngo wambare inkofero, si ngombwa ngo wambare ikanzu nk'abamiziri hoya ko n'amiziri bari bazo kwambara amakanzu n'inkofero uwo munsi hoya agahuzu kawe keza gusa ko mu rubanza kuko ari impuzu niduhendane ari impuzu uvuga ati ni impuzu yo mu rubanza nindi uvuga ati ni yo mu ikaritiye. Ibyo rero biramere n'abashiki bacu nabo nyene bagerageze twatundi usanga bambara batwihanganire kuko imwe mu ntumbero yacu ni ya mico myiza mu bantu. Reka burya hari imico y'abamizilma ihwanye ijana kujya n'imico y'ikirundi nko kwambara umuntu yikwiza ni mico kama y'abarundi si mico y'abamizilma gusa. Nk'abasista bacu amama bacu igiteramo cyo kwikwiza kwambara ukikwiza ntuze ubikigerageza ku bandi. Ego hama mbega Kaswida ni mu Giswahili gusa canke turifuza izo mu Kirundi bigomba gusa nivyo wenda yashikirije yerekana yuko kwevita ibintu byo kudufrena nitugume muri rwa rurimi rumwe canke mu musigiti gusa nkuko yabivuze. Kaswida bashije nibaza yuko kumbure mwebwe ariko ndabatahura kuko nyinshi ni muzikurikirana nka jewe mvise nk'Kaswida zishika nka 10 zinga zo mu Kirundi gusa zirahari zo mu Kirundi kuko muri twebwe ari abazi Kirundi gusa n'igiswahili batazi washaka hari abanyamuyinga hari abanyakayanza turi bari muri twebwe baririmba mu Kirundi nuko gusa zitari bwahabwe ikibanza nkuko Arsene yabivuze ikiti cya kibanza nyacu kugira ngo abantu bazumve bamenye yuko ahubwo ubundi abamizilma baririmba no mu Kirundi nkuko nabivuze igihe bumva ijya ndirimbo yafasha mu filime ya Mugisha cyane nk'igitangaza kuri bo. Hari benshi batari bazi yuko abamizilma bashobora kuririmba indirimbo hazijya zagize Imana. Rero mumenye yuko Kaswida atari kuririmba gusa mu Giswahili cyangwa kuririmba mu Cyarabu. Kaswida ni indirimbo umuntu ashobora kuririmba aririmba ibintu byiza ibintu byubaka ibintu bishobora gufasha abantu. Yego zo mu Kirundi rero zirahari kandi tuzoziproduza nyinshi cyane mu minsi iri imbere kuko nkuko twabivuze Asemu yamaze kwemerwa ku mugaragaro. Rero izi Kirundi muze muzitege nyinshi cyane. Ati mbega ayo bifu yigeze kuba ikibazo kigeze kuba hagati yanyu ni kwa muda au mko kwa biashara au bimeze gute? Je nibaza yuko ibibazo byavuga ati ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Byo nibisanzwe ku bantu bose ku magrupe yose ku mashyirahamwe yose ntiyabura utuna turiye hari abantu hamurunuru ariko icyo ngomenya nuko ajya mabifu yaheze tutakiyarimwo kuko nta kamaro kabyo nta musaruro twabikuyemo atari uruhombo. Niyo mpamvu twavuze tutiyamara nuko dutera intambwe tuje hamwe kuko abantu maze gutandukanya hari inguvu zigabanuka ariko maze kujya hamwe urabona ko ibitangaza bitangiye kuba kubaho twaririmbiye ntwari bwagirirwa afishe nk'ibashe cyagufishe afishe nk'iki hoya ntwari bwakigirirwa ariko urabona yuko niya migisha ya bwa bumwe itangiye kuboneka. Uno munsi nimba Arsene ashobora kumvira ati bana babandura bukuntu dushobora kuraba bukuntu bogira kana kariya nuko yamaze kubona yuko tumaze kujya hamwe ibintu biseriye. Urumva rero bwa bumwe rero ni ikintu gihomba cyane. Hakuna bifu zimeshagaisha wala tuikae kwa biashara wala nini hoya turinga kubwo bumwe n'urukundo kandi tuzobigaragaza n'imbere y'amamiliyoni y'abantu.
Hama DJ Promoter yavuze byinshi muri byo byiza, gusa hari akantu yavuze ati umaze kumva kuri Markaz acabona ngo ni musigiti. Urumva muza muragerageza kuraba ukuntu muza muragira ibitiramwe ahandi ahantu abantu bose bisange babone ko ashobora kuza. Ishingiro cyawe ni cyiza twacumvise kandi tuzogikorerako, gusa icyo mwomenya nuko tuvuze kuri Markaz si mu musigiti. Kuri Markaz ni centre culturel. Muri Markaz hari amashure, hari amashure, hari no musigiti washaka, hari na salle nini umuntu ari kuriye kuza wari we wese. Kuri Markaz harakorwa n'ibiteramo by'imico kama washima, hari amaze gukora ibiteramo hariya amanuze ama club traditionnel amaze gukora hariya kuri Markaz. Rero gusa hari abantu bafise nkuko babivuze yumvise kuri Markaz ati tugiye mu musigiti tayari. Rero avuze yuko inyuma ya Markaz tuzokora muri Croco Brasserie. Ni intambwe bigaragara yuko dutanguye ibyo wavuze ko tuko turabishyira mu ngiro. Muri Croco Brasserie mu musigiti ni muzoronka icyo mvuga ngo ni musigiti na ahantu habose. Ama beach tuko turagerageza barisene bari hano bazobidufasha kuko nasanze ari abantu nibo banye n'igisagara nibo banye n'ama connection. Ubonye aho barisene yicaye ni kuvuga ari ibintu bizima. Rero nibaze rero yuko icyo wavuze tutogikorerako kandi tuko turagikorerako kuko urabona yuko tuvuye ku musigiti tuvuye kuri Markaz tujya ku Croco Brasserie zokora ibitiramo bya mu ma province hagati biri muri nibyo twifuza natwe. Hama nitwe tureka hariya niyo mpamvu tukavuze tuti nitwoguma mu makartier. Etape ya mbere nuko tumenyekana muri guverinoma yacu, nuko urupapuro rutwemeza gukorera ku mugaragaro ari rwo guhura atari muhira. Ejo heza wabo warubonye